wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Alléluia. Manifesté à la fin des temps à cause de vous. Yerekanywe inyuma kw'iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Haleluya. Washobora gusubiramo iyi titre hamwe nanje vuga uti yerekanywe kw'iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Subiramo uti yerekanywe kw'iherezo ry'ibihe ku bwanje. Haleluya. Amen. Tito 2:14 haravuga ngo yatwiguze kugira ngo aducungure adukure ko ibyo twagabitanije byose kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciyo bagwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Wame uvuga ivyo ubahanura ubahana nk'ufise ububasha bwose ntihakagire ugukengera. Paulo yandikira Timoteyo aya majambo, yandikira Tito aya majambo akomeye, amubwira iki kintu, ariko kandi arangiza amubariye ati ivyo bintu wame ubivuga, wamuhanura abantu, binakenewe ubahane nk'ufise ubasha bwose ntihakagire ugukengera. Paulo yandikira Tito kugira ngo amubwire ku kintu gikomeye Yesu yakoze. Amwandikira kandi afatiye ku kiguzi kidasanzwe Yesu yatanze kugira ngo Tito nk'umuntu akorera Imana kandi yari karahagurutsa abandi barongozi nabone gukorera Imana. Paulo amwandikira amukariye ariko agomba gushimikira ku kuntu gukorera Imana, gukorera abantu b'Imana atari ikintu cyo gukinisha. Gukorera abantu b'Imana, gukorera ubwoko bw'Imana atari ikintu cyo gufata minenegwe. Aramubwira ati kubw'ivyo rero we yaricunguriye ubwoko, we yaricunguriye abantu biwe, yaritanze atanga umubiri wiwe kugira ngo aducungure ukugabitanya kwacu rwose. Si ivyo gusa, yarabikoze atanga ikiguzi kugira ngo yicungurire ihanga rimwegukira, ihanga ryiyeguriye ryiwe ritunganijwe kandi rifise ishaka ryo gukora ibikorwa vyiza. Ikiguzi Yesu yatanze, yagitanze kugira ngo yironkere un peuple. Ikiguzi Yesu yatanze yakiguze kugira ngo yironkere abana, abahungu n'abakobwa. Atanga ikiguzi kugira ngo adukure mu rupfu twari turimo no kwiberaho kw'ibigabitanyo byacu. Atanga ikiguzi apana gusa kugira ngo ducike abidegemvya bayerera inyererezi, ariko atanga ikiguzi kugira ngo ducike abera, uravyumva, biwe ihanga ryiwe kandi rifise ishaka ry'ibikorwa vyiza azoshira mu mutima w'umwe wese. Aha umwe wese ngaha hari ibikorwa vyiza Imana yagushizemo uzokora ukabera umugisha abandi, ariko kandi kugira ngo iyo nyota yo gukorera Imana no kugira neza ikubemwo vyavuye mu kiguzi yatanze. Umaze kumwizera ucika ihanga ryiwe. Nico gituma abantu b'Imana nshaka kubabwira ngo mwebwe muri pression kubakorera no gukorera. Nibaza ko nta kazi kabaho karyoshe nko kubaserva. Sinibaza ko hari akazi umuntu yokora ukampema igiceri, uravyumva ciza kiboneka ndagikunda, ariko sinibaza yuko compa umunezero nk'umunezero wo gukorera abantu b'Imana bafise ingabire y'Imana, abantu Yesu yakoye akoresheje ikiguzi ciwe kugira ngo abagira biwe. Ndashaka kukubwira ngo peu importe ukuntu bakwita
uri special. Mbwira mu mucanye uti uri igitangaza. Yaba utari igitangaza wari kugugwa make, ariko waguzwe amaraso y'umwana w'Imana. Ico nico kinyereka ikiguzi cawe. Ikiguzi ugugwa kimbwira ikiguzi c'ubuzima bwawe. Ikiguzi kiraha valeur la matière. Hari ibintu udashobora kumenya agaciro kavyo kugeza umunsi uzobona ikiguzi cotangirwa. Nico gituma Paulo yandikira Tito aramubwira ngo ivyo wame uvyibutsa abantu, ivyo wame ubishimikirako. Naho uri muto ntihagire uzokugaya, uzushishikare gushimikira kuri ivyo bintu, kuko hari ikiguzi catanzwe kugira ngo Imana yironkere ihanga riri zélé pour le royaume de Dieu, riri zélé pour les œuvres de Dieu, riri zélé uravyumva kwa appartenir à Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu Paulo yacandikiye Tito, ariko en même temps amukosora, kuko Tito yari kuri etape yo guhezagira canke yo kurondera abantu bamufasha igikorwa c'Imana. Paulo amaze kumenya ko Tito ariko ararondera aba responsable mu gikorwa c'Imana, Paulo yandikira Tito kugira ngo amwereke ubwitonzi agomba kubishiramo. Paulo yandikira Tito agerageza kumwereka la lourdeur y'igikorwa c'Imana, amwereka uburemere bwo gushira abantu mu bikorwa, kugira ngo Tito ntabikore muri emotion kandi ntabikore gusa nk'umu aventurier, ariko abikora afatiye ku bwitonzi, kuko ico kintu abo bantu baje gukora, baje gukorera le peuple de Dieu. Amwandikira ibintu bikomeye, amwandikira ku murongo hano ku murongo wa 10, mpere ku murongo wa 10. Uravyumva? Ku murongo guhere ku murongo wa 5 aramubwira ikijanye n'ingene agomba gutora abantu bagomba kumufasha ico gikorwa, sivyo? Amubwira ikintu gikomeye. Aramwandika ku murongo wa 5, Tito chapitre 1 verset 5. Icatumye ngusiga ikirete kwari ukugira ngo utunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose ngo uhashinge abakuru b'ishengero nk'uko nakubariye. Ari umuntu ataboneka k'umugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera bataregwa ko ari ibihumbu canke ibiganda. Kuko umuzezwa shengero akwiye kutaba k'umugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakugwa kwijambo, ntakwiye kuba umuntu ari tetu canke usugurirwa canke umunywi wa vino canke umusinzi canke uwifuza inyungu mbi, ariko abe ukunda gutanga indaro, akunda ivyiza, adahugumba, agororoka, yera, yirinda, agumye ijambo ryo kwizera rihura n'ukwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Verset 10. Kuko hari benshi bibigira gute? Babagangi. Bibiganda. Ibiganda nibiki? Bibiganda cane cane nabo mu bakebwe, bavuga ibitagira ikimazi, ni nyosha mbi, bakwiye kuzibwa iminwa, kuko hari imiryango bagwisha igahenebera, bigisha ibidakwiye kubw'inyungu mbi. Paulo ariko yandikira uyu muhungu, nabasomeye epfo muri conclusion, amwereka akurikije kuvyo yamubwiye, avuga ati aba bantu ko bacunguwe rero n'Imana ikabacunguza igiciro kidasanzwe, ukwiye kuba maso abuha ama responsabilité, kuko hariho abariko bariyerereza, bigisha abantu ibintu bigoramye, bonona abantu, bagwisha imiryango, bakomeretsa imiryango, barondera inyungu mbi, bafasha ubwoko bw'Imana ariko baburonderamwo inyungu, bafasha abantu b'Imana ariko babarondera kwicubahiro no kwemegwabo. Paulo agerageza kwereka Tito ati abasa n'abakorera Imana n'abashaka gukorera Imana ni benshi, ariko ntufatire gusa ku bushake bafise,
ariko fatira kuri aya makriteri ndiko ndakubarira, kuko hariho bamwe bafise inyungu mbi mu gushaka gukorera Imana. Ku murongo wa 12, umwe muri bo w'umumenyi wabo yaravuze ati, soit verset 1 kuri chapitre 2, ariko weho uvuga ibihwanye na kwa kwigisha kuzimu. Haleluya. Ariko weho uvuge ibijanye na kwa kwigisha kuzimu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1 verset 18. Uraza kunyumva neza ico nshaka gushimikira ko kuri uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Petero wa mbere igice ca mbere ku murongo wa 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi matojwe na ba sogokuruza atari bishira nk'ifeza canke inzahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanywe kw'iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Haleluya. Mwebwe abo yahaye kwizera Imana, niyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza. Nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biba ku Mana. Nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biba ku Mana. Nico gituma votre espérance et votre foi est fondée en Christ. Petero nawe aranditse yibukije abantu, aravuga ngo mwebwe ntimwacunguwe n'ibihera, ntimwacunguwe n'ifeza canke n'inzahabu, ariko twacunguwe n'amaraso adasanzwe. Yaradukoye, yaraducunguye, aducunguje amaraso adasanzwe. Kubw'ivyo rero, kuko twacungujwe ayo maraso adasanzwe, kuko twaguzwe ico kiguzi kidasanzwe, nuko rero ivyo vyarabaye kugira ngo twebwe tubakorera, ntihagire ikindi kintu na kimwe dukora gitumbereye kubigisha ikindi kintu atari ukubafasha kugira ngo mwebwe ukwizera kwanyu kubakirwe ku Mana. Ikigira kabiri, ivyizigiro mufise vyiza vya kazoza vyo muri ubu buzima no mu buzima buzoza, ivyizigiro vyanyu bigomba kuba fondé en Christ. Ukwizera kwanyu, amaso yanyu agomba gushigwa kuri we. Ivyimviro vyanyu, amasengesho yanyu, umutima wanyu bwina, iyo mufise ivyizigiro vyanyu no kwizera kwanyu kugomba kuba fondé muri Kristo. Kuko birashoboka yuko ivyizigiro vyanyu n'ukwizera kwanyu mukubakira ku bindi bintu, mukubakira ku bantu b'Imana, mukubakira ku bakozi b'Imana, mukubakira kuri system, mukubakira ku miryango yanyu. Ngira ndakubwire ngo nta kintu na kimwe je na wowe twemerewe gushiramo ukwizera kwacu, gushiramo ivyizigiro vyacu, nta na kimwe, nta systeme nimwe, nta kintu na kimwe isi ifise twoshiramwo ivyizigiro vyacu hama ngo tudibame twitege yuko ivyacu bizorushiriza kuba vyiza kiretse muri Kristo wenyene. Niho hantu dushobora gushira ivyizigiro n'ukwizera kwacu, ntihabeho kumaramara, ntihabeho guhemukirwa, ntihabeho gutetegwa, ariko hakabaho kwishugwa, kuko ntakoze isoni, ntamaramazi,
ntananigwa. Haleluya. Ntituzomukurikira inyuma y'igihe kirekire ngo dusange turabaye desu, ariko igihe cyose azokwama ari nyishu ku kwizera kwacu n'ivyizigiro byacu. Bantu b'Imana, igikorwa twebwe dukora, ico turiko turakora kigomba kubajana, kigomba kubatahuza. Tugomba twebwe gucika nk'ivyapa biba connecta kuri Kristo n'icari ashobora kubabera. Uyu munsi ngira ndakubwire ngo faiblesse iri mu ishengero, intege nke zishobora kuba ziri mu bantu b'Imana, urugezo ruto rw'intsinzi ruri mu bantu b'Imana, nuko abantu b'Imana batariko barerekwa Kristo nk'uko bikwiriye. Ijambo ryatubwiye ngo uyo yarazwi mu mugambi w'Imana kuva kuri fondation, ariko kandi ngo yaserutse ku gihe c'iherezo. Haleluya. Yaserutse mu gihe c'iherezo ku bwanje nawe. Haleluya. Yaserutse ku iherezo ry'ibihe ku bwanje nawe. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo, hari uwaserutse ku bwawe no ku bwanje. Hari uwaserutse ku bwawe no ku bwanje. Yabonetse à la fin des temps, ariko Imana yamushizeho ku bwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uburundi ndashaka umuntu amfasha kuvuga ubutumwa nkoresha gutanga example. Ndabona ngene muko murandaba, muriko murimvira, ndabazi. Bwana sifiwe sana. Ndashaka umuntu w'umusore atakibaza afite cyo kuryama hasi. Haleluya. Uko ngira nigisha aryamye hasi, nofuma ndamusasira no ngaho gatapi bakakankwegera, akaryame ko ngaha impuzu ntizicafure. Bwana sifiwe sana. Papa umuvyeyi papa ni waje kweri abasore. Imana ishimwe guhezagirira ivyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Basi mumfasha akagatapi mukanshirire hake, sivyo, kugira yiryamire. Wowe wiryamire nk'ufata ifoto kandi ntabasamaza. Ngenda basomera inkuru yo muri Luka igice ca 10. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo mumve aho nshaka gushimikira kuri uyu munsi mwiza. Haleluya. Luka igice ca 10 ku murongo wa 30. Luc chapitre 10. Bantu b'Imana, reka mvuge iki kintu. Yesu yarabanye n'abigishwa, ariko hari ikintu kihora kintera ubwoba. Ushobora kubana na Yesu ariko ntumubeneficie bikwiye, atari uko Yesu atiteze kukugirira neza, ariko ari kubera wewe inyota yawe no kumwihweza biri limite. Yaserutse ku bihe vy'iherezo ku bwanyu. Nico gituma nta wundi mwe mukwiye kumenya, nta n'uwundi mukwiye kuraba, nta n'uwundi mukwiye gushirako amaso yanyu. Ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu bigomba kuba fonde kuri Kristo Yesu. Yuda yaragendanye na Yesu, ariko ntiyigeze beneficia presence ya Yesu kugira ngo ubuzima bwiwe buhinduke. Ariko babanye ataco Yesu amukorera. Yesu akiza abandi ariko adashoboye kumubohora we. Atari uko Yesu yashimye gukiza abandi, ari uko umutima wiwe uri dispose mu kibi, atari prêt kuja mu nzira y'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yohana yari umwigisha akundana na Yesu, amujyama mu gikiriza, amuprofitako. Reka ndababwire abantu b'Imana, ntugahushe, kuko ngenda ndakubwire ngo mu nzu y'Imana hariho ibikwiye vyawe vyo kuguhaza no kuguha ubuzima buryoshe. Mu ngabire z'Imana hariho ivyankenegwa ku buzima bwacu. Iyi nkuru yo muri Luka igice ca 10 iratwigisha ikintu gikomeye nshaka gushimikira ko guhera ku murongo wa 30 gushika ku murongo wa 36. Luc chapitre 10 verset 30 gushika kuri 36. Luka 10:30 gushika kuri 36. Inkuru y'umusamariya w'imbabazi 30 kuva kuri 30. Yesu aramwishura ati, habaye umuntu yaravuye Yerusalemu, ariko aramanuka aje Yeriko, agwa mu bambuzi. Baramukoba, baramukubita, barigira. Basigara asigaje gato agahwera. Hariho umuherezi amanuka muri iyo nzira, aramurengako. Amurengukako. Amubonye aca iruhande. Kandi n'umurebi ashitse agira kuno, amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we,
amubonye amutera akagongwe, aramwegera, amupfuka inguma, aramusomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Bukeye agoborora idenariyo zibiri, azihanye n'indaro, ati umugwaze, kandi ivyo uzotanga vyose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura. Muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse kari umugenzi w'uwaguye kubambuza? Rero wiryamire ngaha anya position dodo. Bwana sifiwe sana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunsi umwe abantu baciye ku nzira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ritwereka kategori y'abantu batatu. Yatubwira ngo umuheburayo canke umuherezi araza abona uyu muntu amuca iruhande, sivyo? Ngo amuserukako, ariko amubonye uko ameze uravyumva ngo arirenganira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ikintu gikomeye, ngo uyu muntu yari yarakubiswe, yari yarakubaguwe, yari yakomerekejwe, ngo hari hasigaye gato ngo apfe canke acika. Hari igihe mu buzima bwacu ndabudekriva nk'ubuzima bw'uyu muntu, kuko hari abantu batandukanye muri kino kibanza usanga hari ahantu twagiye duca, ariko ugasanga mu buzima uko twabaye, ivyo twahuye navyo, hari ibintu byinshi bisa n'ivyadukubaguye, hari ibintu byinshi bisa n'ivyadutwaye ingufu zacu, hari ibintu byinshi bisa n'ivyadutwaye umunezero wacu, hari ibintu byinshi bisa n'ivyatwononye, hari abagutwaye utwawe, hari abaguhemukiye, hari abakwivye, hari abakubesheye. Hari igihe mu buzima tuba tumeze nk'abantu bakubititse, aho umenga nta n'ubuzima bukihari, aho umenga ivyacu vyarangiye, aho tugereranywa n'uyu muntu yari ku nzira yahuye n'abagizi ba nabi. Hari igihe mu buzima bwawe uhura n'abagizi ba nabi b'uburyo bwose, bashobora kuba mu muryango wawe, bashobora kuba mu bitwa bagenzi bawe, bashobora kuba mu babanyi, bashobora kuba mu bo muhura ku nzira. Ariko kandi ngo uyu muntu yari yakubaguwe, afise inguma, yononekaye, ubuzima bwamwononye, ameze nk'uwapfuye atawe aho hantu. Ndashaka kuvuga ngo uko umerewe kose, naho wamera nk'umuntu ari ku nzira, naho wowe usa n'umuntu atavyizigiro bikihari ku buzima bwiwe, uyu munsi ndashaka kukubwira inkuru nziza. Uyu munsi ndashaka kuzanira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kuzanira ijambo ry'ubuvugishwa hejuru y'ubuzima bwawe. Uyu muntu yari yarakubiswe, yari ameze nk'uko umeze, yari afise inguma, yari agira cikane, yari ameze nk'uwahwereye. Haleluya. Ariko abantu b'Imana, hari ikintu cakoretse muri aba bantu batatu baje kumuraba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wa mbere, umuhereza araza aramuraba. Ndibaza yuko uyu mugwayi abonye umuhereza amuhagaze hejuru, abona yambaye ikanzu y'ubuherezi, aravuga ati uyu muntu ndamuzi, akora mu rusengero, uyu muntu ndamuzi, atubwira amajambo y'Imana, kandi mu ishengero bahora bafasha abantu bagowe. Abonye ijya kanzu akabona umwambaro, birashoboka ko muri we yibwiye ati vy'ukuri Imana iranyibutsa, ahantu nakubitiwe sinari nzi ko n'umuherezi yohaca ko ambonye. Ariko Bibiliya ntitubwira ko hari n'ikintu na kimwe yavuze, kuko nibaza ko atani inguvu yari agifise zo kuvuga. Ariko kandi uyu muntu araraba umuherezi, uravyumva, umuherezi aramuraba, nawe aramuraba, uravyumva, urabona umuherezi ararengana. Hari igihe ngerageza kwiyumvira, none ujya mutipe umeze gucyo, wumva ko n'impwemu ziriko ziragenda, ukabona amaraso yasesetse menshi, ukabona umuherezi mu ikanzu ugiwe ry'akazi, nukuvuga ngo ari ku kazi, ari kuri job, uravyumva, n'umutabazi special, ariko ukamubona n'urukanzu rwiwe n'amasandare, akakubona uko agaca yirenganira. Je ndujya muntu ari gucampfa, ofete hari ibintu bivugwa cupfa. Okay, hageze gucyo yijyamiye, nawe yabitoye muwe mu mumpera umusego, uravyumva, urabona nawe uyundi araze, haraje uyundi batubwiye nde, umurewi, haraje n'umurewi, bobo bagenda bafise umuzingo w'amajambo y'Imana, siko? Kuko nibo basoma ivyanditswe mu nzu y'Imana. Bona sifuwe sana. Nawe araza aramubona, aramuserukako, aramubona, aramuraba, uravyumva, wa mutipa avuga ati vyo kuri nujya n'umurewi, ndabona yuko no kugikiriza ciwe, abarewi kugikiriza hari bari bambaye, uretse ko bambaye kako baba bafise
turimu na umimu bambaye gutya na ca kindi kiri ngaha kiriko ibimenyetso za efode, uravyumva, urabona, aramubona avuga ati uyu wewe vema arantabaye, nawe aramuraba ararengana, uravyumva. Hari ikintu bantu b'Imana, Imana yanyigishije kuri iki kintu. Urabizi mu buzima bwacu hari igihe mu buzima bwacu tubona abantu, hari igihe mu buzima bwacu tumenya abantu, tukabamenya mu byo bashoboye, tukabamenya no mu byo bahamagariwe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bikoraniriza hamwe kugirira neza abizera Imana. Ngenda kugira ngo icucamo cyose, niba buri umuntu ashize amaso yiwe kuri Yesu, ndakubwira ngo icuri kuracamo cyose ugiye kubona Imana yawe. Reka ndakubwire, uyu muntu yarabonye abantu, abona abakozi b'Imana, ariko amaze kubabona baramuraba. Reka ndababwire abantu b'Imana, hari igihe tutamenya abantu kugeza umunsi tuzoca mu kibazo. Ibibazo byacu biraduha kumenya abantu. Ibibazo byacu Imana irabikoresha kugira ngo ikebe imitima yacu, ikore ico bita circoncision, ikureho ibiri superficiel, ikureho ivyo hejuru kugira ngo hasigare ivy'ibwina. Uyu muntu yari connecte kuri aba bantu mu muco w'idini. Uyu muntu yari connecte kuri aba bantu afise uko abazi ko nuko yabumvise. Uyu muntu yari connecte kuri aba bantu ababonamwo rukiza kuko hari ukuntu bavugwa n'ivyo basanzwe bakora. Ariko kandi igihe yabashize kwa maso, ijambo ry'Imana ritubwira ngo bose baramurengana. Reka ndakubwire muntu w'Imana, muramura n'abantu babaye desu, abantu bahemukiwe n'abakozi b'Imana. Urashobora kuringa ukaba warahemukiwe n'umukozi w'Imana, ukaba warabeshwe n'umukozi w'Imana, ukaba warabaye escroqué n'umukozi w'Imana. Reka ndakubwire ngo aho hantu umeze nk'uryamye ni kibanza Imana igushizemwo kugira ngo ikwigisha abantu, apana uko wabumvise, ariko Imana irikirugura amaso y'ishengero mu gihe c'iherezo kugira ngo abantu kwizera kwabo ntibagushire, ivyizigiro vyabo ntibabishire mu bantu, ariko kwizera n'ivyizigiro vyabo babishire muri wa wundi yamenyekanye kuva igihe kitararemwa, ariko yaserutse mu gihe c'iherezo kugira ngo atabare ishengero ry'Imana. Uwo yari yarahishijwe, ariko niwe bwiza bw'ishengero, niwe gitangaza c'ishengero. Igihe kirageze shengero aho mukura amaso yanyu ku bantu, sinzi umuntu wizigiye, sinzi umuntu witeze, ariko hari igihe gishika ujya wizigiye akakurengana, ujya wibaza akakurengana. Kuko reka nakubwire uko wari umuzi ubimuzi atadefira imbere y'ubuzima bwiwe. Ariko reka nabwiye ngo challenge z'ubuzima, defi z'ubuzima ziradefinisa icyo abantu bafise hirya y'amakanzu bambaye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Warambonye mu ikoti, ariko hari ahantu Imana igucisha kugira ngo umone andehori y'ikoti, mbega nikoreye iki, mbega mvise uburemere bungana gute, mbega ikibazo uri kuracamwo kiri kuri taye yanje, kiri mu mavuta yanje, kiri muri domaine yanje, kiri muri dimension yanje, canke mfise couverture extérieure. Ndabona umuntu aremvye, ndabona umuntu yakomeretse, ndabona umuntu ashize amaso ku bantu, ariko ndabona umuntu mu guhera kwiwe n'impwemu ziwe za nyuma Imana imwigishije abantu. Uko abandi bazi umurewi hanze, iki kibazo ni ikibazo ducamo mu buzima kikaduha kumenya ibyo abameze neza batamenya. Iki kibazo ngiki ducamwo ni ikibazo ducamwo Imana ikatwigisha abantu kurusha ikiri kirabigisha abaguwe neza. Kuko abaguwe neza baracariko barafyina, baracari muri sokwe niruze, baracariko barajajura, baracariko barabari, bacari bwifyeri, bacari mu mapoze, baracifatisha amafoto ensemble. Sivyo? Nugo rugezo. Ariko hari ahantu uca mu buzima panakuwaga kipindi cha maisha. Cho kipindi kikipitia hemo, Mungu anakufunulia watu. Mungu anakufunulia watu. Mungu anakufunulia watu. Unajua paka unafika wakati unasema huyu
uyu ni umufonctionnaire wo mu bwami bw'Imana. Uyu ni umu-employé wa Eglise Life Center. Ariko aho ndiko ndaca, aho ndiko ndababarizwa, abonetse nk'udashobora kuhamfashiriza. Haleluya. Reka ndakubwire abantu b'Imana. Narahuye n'abantu mu buzima usanga barahemukiwe n'abantu, ariko urabona ari we yanzanye mu gakiza, ariko urabona vraiment ari we muntu yambatirije, ariko urabona reka ndakubwira ikintu kimwe, habaho isaha y'Imana yo kudekonekita umuntu wayo ku bantu. Ico gihe uri kuracamo kirababaza, ariko kirakabaho. Aho Imana ikudekonekita n'abantu umeze nk'usenga kugira ngo ikwegere attention yawe na affection yawe kuri wa wundi yaserutse ku iherezo ry'ibihe ku bwawe. Haleluya, haleluya. Ariko kubera twebwe tudakora neza igikorwa cyacu nk'uko bikwiriye ngo twereke abantu Kristo, ariko tukereka abantu twebwe, nico gituma Imana yemera yuko aba bantu nyene bahora baca ahantu kugira ngo Imana ibigisha yuko twebwe en dehors y'inyambaro, en dehors y'amatitre, on est vide. Aramucako, aramuraba, amwitega kumutabara, aramurengana. Kuri uyu wari umubabaro wiyongeye, ariko kuri uyu hari ikindi kintu yaraje gutahura. Mbega mu ntambara zawe hoba hari ibintu uri kuratahura? Hoba hari umuntu afise ivyo yatahuriye mu ntambara ziyo? Hoba hari umuntu afise ivyo yigiye mu bigeragezo vyiyo? Hoba hari umuntu afise ivyo yatahuriye mu bihe vyiwe bibi? Ego ibihe bibi birababaje, nta n'ubisengera ngo bize, nta n'ubihamagara ngo bize, ariko rimwe na rimwe biragahora biraza, kuko ibihe bibi hari ibintu bitwigisha tutigira mu bihe vyiza. Hari igihe ushika udakeneye abantu bo hejuru bari superficiel, apana babandi mwahora mutwengera hamwe, ariko hari igihe ikibazo cawe gikenera abantu bari qualifié, gikenera abantu buzuye. Babandi mwahora mutwenga, babandi bahora ubona baparesa, birashoboka ko bazokurengana kuko ntaco bafise cawe muri iyo situation yawe. Navuze ngo ntaco bafise cawe muri iyo situation yawe. Ronderera ahandi. Ngira mu cyane ronderera ahandi. Umurebo ararengana. Ndibaza yuko n'uyu mutipe w'umuherezi ategeza ko niko demo wasuye kugwaho hantu. Wasirana nakubwiye wewe. Wa ahantu wari gukora iki? Kwa ahantu haba maraya, wewe ngaba hagukubitira gukora iki niki? Ubwo wari warishe wewe. We nakubwiye ipo. Uravyumva? Hanu kuronka exhortation, hanu kuronka uwitwareka d'abord ukomerewe n'amakuya muguyeko, ariko kandi ijisho ryose rimurengana ritaranamufashije riranamukondana. Hari abantu badafise ico bazoguha, atakindi bazokora atari kugucira urubanza muri situation urimwo, kuko bagomba kugufeza porter le chapeau, kuko bagize culpabilité kudashobora kurepondre kuri besoin yawe. Bose barirenganira. Reka ndakubwire, ibigeragezo vyacu bituma n'abantu b'Imana bitahura. Hari ikibazo c'umuntu uhura naco ugacumenya ibirufise. Bibiliya irafise terme ikoresha ivuga ngo le poids éternel de gloire. Hagomba kuba panapaswa kuwa mzito wa mafuta ya Mungu mu maisha yetu. Hagomba kuba hari uburemere bw'amavuta y'Imana mu buzima. Ariko hari abantu dusanga baryamye, tukumva uko tungana, tukabigira ko mu kibazo canyu yuko turi low. Nkumva sishobora kugufasha kuko nanje ubwanje simfashijwe bikwiye. Nkumva yuko urugezo rwawe rw'ikibazo urimwo si urugezo rw'ikibazo, si urugezo rw'idini, si urugezo ruhamagara amatekinike n'amateologie, n'ibintu bisaba ikintu c'impwemu, réalité spirituelle, une vie, une relation avec Dieu, il est réel, il est palpable, yakukamatique.
si ibintu by'imirongo ya bibiliya, ibi by'imirongo byaheze. Hariho besoin, ngomba kuyireponda, ariko besoin yawe irashobora kunyereka ubwambure bwanje. Haleluya, haleluya. Uretse yuko muri iki kibazo uyu muntu yari karahishurirwa ibintu bikomeye, n'aba bamurengana bakabona ingene yakomeretse, bakaraba bakabona profondeur y'inguma ziwe, bakagira gutya bakagenda inyuma bagasanga ibitobora ahantu, bakagira gutya umukozi w'Imana akakatije naho nakoreye Imana. Ahanyareka n'uyu ibi Jesse byanje vraiment kanje kurondera ntuzenye, reka ninashika muri ville ndatuma ko naka aze kundabira uyu muntu, kuko jewe ukuntu mbona. Reka nakubwire ngo ibibazo vyawe biranyereka ingene ngana, inguma zawe ziranyereka uburemere, inguma zawe zirantera kumenya ingene nkwiye gusenga, inguma zawe zondungika mu masengesho nkasubira nkaririra Kristo, nkavuga ni Kristo nyambika, imbere yanje hari ibibazo bikomeye ariko bidafise uburemere bungana n'ubwo mfise, nyongera, nsiga, nyambika, ntabara, nyuzuza. Sinarinzi ko ndi umukene, narinzi ko ndi umukozi w'Imana, narinzi ko ndi bishop, narinzi ko ndi gitangaza, abantu bampa icubahiro, abantu bandamutsa bagira bapfukame, abantu bazi ko ndi gitangaza. Ariko ikintu canyambuye orgueil, icanyambuye ubwibone bwose nari mfise, nashitse imbere y'ikibazo canumva kumwe banyita atari kondi. Mana ndi umukene, ndakeneye ubuntu bwawe, ndakeneye ibitangaza vyawe, ndakeneye amavuta yawe, ndakeneye inkomezi zawe. Reka nakubwire, hari ibibazo bisubiza abantu gusenga, hari ibibazo bisubiza abantu kurondera Imana, hari ibibazo bisubiza abantu kuririra Imana, hari ibibazo bidutera kwikosohora. Reka nakubwire, bantu b'Imana mumbabarire kuvuga gutyo, muze mwirinde abakozi b'Imana bakora ibishoboka byose hakugushira muri independence, bakagushira muri hakugushira muri dependance, hakugushira muri independance spirituelle, bakagushira muri dependance vis-à-vis yabo. Ukumva ko ukwiye kumushirisha ikanwa ngo ibintu bikoreke, ukumva ko ukwiye kumugirira ibi n'ibi ngo ibintu bikoreke. Iyo magie niyo sorcellerie yavuye he? Uno musi dufise abakristo bavuga abapastori n'abaprofete kurusha uko bavuga Kristo. Uyu musi dufise abakristo birukanga inyuma y'abantu kurusha uko biruka inyuma ya wa wundi yanyegejwe agaseruka ku gihe c'iherezo. Ku bwacu uyu munsi abantu basenga abantu sans le savoir, uyu munsi abantu bashaka kubona naka, uyu munsi abantu bashaka kubona ibiganza by'abantu, ariko abantu niwe ko barashaka kubona Kristo. Reka nakubwira ngo igihe cawe cyo kumaramara kigiye gushika, kuko Imana nta numwe bazosangira icubahiro. Even natwe uko turi twese naho twitavye umuhamagaro, Imana nizosangira icubahiro cayo n'umuntu numwe. Igihe cyose uzoza gusenga umuntu, igihe cyose uzoshaka kubona umuntu, igihe cyose uzorondera umuntu, reka nakubwire umuntu yaraserutse niwe Kristo. Ivyizigiro vy'ubwiza yikoreye uburemere bwose bwa data. Ewe uko twambaye nico turi n'amatitre yacu. Ntibikwiye kugira ngo bidegaje gusa gloire y'Imana. Nico gituma hariho abakurengana. Pastor yaranyimye rendez-vous, yaragize gute ndamurondera sindamuronka, urakamubura. None ko ejo wamurondeye ukamuronka, ubu munsi ko wamubuze, c'est la fin de toute chose. Eske niwe yaguhamagaye? Eske niwe yagutamitsa agakiza? Ego hari ivyo yagufashije, ariko iminsi yagufashirije ntiragukwira kugira ngo wigenge. Mbega nimba atagufashije kugira ngo wigenge, eske yoba yagufashije kwereka yuko inyishu zawe ziri kuri we? Non et non et non, uzomaramara, arakurengana. Ariko nimba kurenganye
ntutakaze umwanya munini uririmba indirimbo yiwe ngo jewe ngo eglise ngo nije nari nayubatse ngo nije ngo nagize ibi bintu ngo hama ngo ndagwara umunsi umwe ngo nta numwe yaje no kundaba nta numwe yashize no kundaba ndabarindira abapagani bonyine nibo baje abo dusengana nibaje ajya amashuka yose nije ndashiraho bijya bashariza nije nabishizeho ntabwo yo ararengana kakurengana bakarengana hopitale militaire aho ugwariye baba ngo turabonye ngo ntuzayarenganye na mukuru w'abamama ararenganye akarengana hari igihe kiguha kumenya abantu hari igihe kiguha gutahura abantu nico gituma ibintu by'abakizwa batambaye ibirato baguma batsitara biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Muri vyose hari ico Imana iriko irakwigisha, muri vyose hari imigozi Imana iriko iracagagura, muri vyose hariho circoncision du cœur. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndumva yuko abatsitara bagiye kugabanuka. Haleluya. Ariko kandi barakagabanuka mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uyu mugabo nawe agize gutya haca haza uyundi muntu atazi. Impuzu ziwe ntizavuga ivyo akora. Intambuko yiwe ntiyavuga departement akorera mu yariyo. Ntiwamenya na eglise asengera mu yariyo. Uyaraza aramubona, nibaza amubonye yavuze ati uja si pasteur. Uya sinaka. Nawe narengana je ndi uyu mutipe nkabona umuntu atazwi naca mfunga amaso. Kwanza ngigira nk'uwapfuye basi omwe nta ntware n'imwe muzanje zo kumbaza ibibazo ngo wabaye iki ngo bakugize iki. Kwera ufite nta n'ikimara aza kumfasha. Pasteur si wari yarenga. Ariko uyu mutipe aramwiyenteresa ko. Haleluya. Aramuraba akamubaza ibibazo ababaye ikigayo akamwisha bankubisa. Ariko icamutangaje uyu muntu aca aricara avyumva ijambo ry'Imana rivuga ngo afata amavuta. Mnanisikia hapo? Akamata mafuta aho ngenda avuga mu Kiswahili ndo nasikia na bino akamata mafuta. Uravyumva afata vino atangura kumushira ku bikomere bakaganira akamuvura agafuka ku nguma ziwe. Bantu b'Imana akamusika akamusuka ku mavuta akota ahura banasutse ko cyane ahamvange agasubira kwita kamerange keza ahagute arambwa ati umva ushobora kwicara. Okay. Aramuvura amumara ku mwanya. Erega nawe yari busy yari afisi yaroye ariko yaroye ntihasuye kuba important ahubwo icacitse important yari uyu muntu. Aramuvura aramuhanagura bakaganira akamubwira none urafise abiwanyu urafise muri telefone yaho wonyereka ifoto ya y'uwo mugrand sœur wawe kuri Facebook nkaraba ko nawe no batumuzi tukamuhamagara hagiye bashira ko n'amatelefone. Mon type vraiment sans adresse sans famille uravyumva araga gutete nta numwe hari rero nta nuwo twohamagara na 118 nitwoyihamagara. Okay. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aramuhagurutsa ava ku ndogoba yari yicayeko ayimuterekako aramuduza. Urabona ko umutipa araremereye uravyumva aragerageza aramuduza amushira ku ndogoba agenda yijyamye ko ati we nibimerere gucya gusa hama yitwara buhoro buhoro ari ipembeni atwaye indogoba aramujanye amushikana ahantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo barahagumana wicarire ngaha hasi aramumanura aramushikana ahantu niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ararana nawe amusiga amavuta. Haleluya. Amusiga. Ariko uyu ntamuzi. Uko bamutubwiye ntibavuga n'ico akora. Bavuga ihanga avamo. Kandi si n'umwisirayeli wiwabo n'umu inconnu. Ntabikoze kuko basangiye ubwoko naho bava n'agatumba
arabikoze gusa kuko ari sensible ku muntu. Abonye umuntu abattu, abonye umuntu foutu, afise iyo sensibilité. Bantu b'Imana, uyu mutima turawukeneye. Bantu b'Imana, ndasenga ngo uyu mutima ubeho mu ishengero. Abantu bazi guha agaciro umuntu, abantu bazi gutahura importance y'umuntu. Umuntu arakomeye, umuntu ari précieux, umuntu abamurenganye bose nta n'umwe ijambo ry'Imana ryatubwiye ko yari afise amavuta, ariko uyu ntata titre yari afise amavuta. Yesu yavuze ngo muhemu yari kuri jewe, yansutse ko amavuta, yansutse ko muhemu we yasize amavuta kugira ngo mbohore. Yarasizwe, niwe yasizwe. Nta wundi afise ikimenyetso c'amavuta, nta wundi agereranywa mu kimenyetso c'amavuta atari Kristo. Umwe yahishijwe kuva kera, ubunye yashizwe ahabona kubwanje no kubwawe. Ahuye n'uyu muntu amusomoza amavuta, abandi ntibari gushobora kugufasha, abandi ntaco bari kukumarira. Reka kubatera umuhari, nta mavuta bafise, nta bikoresho bafise, ntibari qualifié kugufasha. Ikibazo cawe si icabigirisha, ikibazo cawe ni c'abantu bari connecte ku Mana. Uyu munsi abantu bafasha abantu babasopa. Wababaye he? Ukora he? Muri Brarute. Ugiye kuronka promotion. Ariko imbere yo kuyironka niki kibazo cakunda kibona, ugiye kugitangira ishikano. Uraza amashikano mumaze gutanga kugira ngo ibitangaza bibe, muraraguza. Ndavuze ngo kura ubupfumu mu nzu y'Imana. Abandi baragusopa, abandi ntibaguha importance batamenye ico baza kugukuramo. Abandi barakorera suive abatunzi mu rusengero, ariko abakene nta suive bakorera. Abatunzi baronka rendez-vous zihuta, ariko abakene bazironka batevye. Kuko n'aba mercenaire, igihe cyose udafite ico bagukuramwo barakurengana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amara nijoro nawe amukorera, ahejeje aramutwara. Uravyumva? Amutwara uri he? Wari wicaye? Aramutwara. Uravyumva? Kugira ngo abandanye ivyo yararimo. Amutwara ngo mu nzu y'indaro. Ntihamutwaye muri eglise. Uyu muti parantangaza. Ni gute uyu muntu, uravyumva, amutwaye mu nzu y'indaro. Amushize mu nzu y'indaro, amuteretse ahantu. Arabwira uyu onye. Aramubwira ati, mama, wowe ni urabiye hoteli, akira amafaranga akenewe yose yo gufasha uyu muntu, akira n'aya mavuta yo gufasha uyu muntu, umwitwararike, nzogaruka kumutora. Hari umuntu wamuzi azogaruka kudutora? Hari umuntu wamuzi azogaruka kudutora? Nzogaruka kumutora. Nivyo ndaguhaye amafaranga ndaguhaye ni yanahera. Ndakwingize ntuzumute hanze, ntuzuhagarika amaswa, ntuzureke ingabire ndaguhaye nizanagabanuka, ingabire yo kuvugishwa ndagushizeko niyanagabanuka, uyu muntu ntuzumute kuko ivyo naguhaye vyaheze. Urakoresha ivyawe, urakoresha uburyo bwawe, urakoresha ivyawe, ariko ntuzumute hanze kuko nzogaruka kuraba ingeno y'umuntu nagusigiye ameze. Amwigisha ingene yamuvuye, aramubari ati iyi etape agezeko amavuta yagabanye ntushireko menshi, hakenewe ijambo, hakenewe ijambo, hakenewe ijambo. Nivyamuhemu ubimwigisheko no kuby'ubushobozi bwiwe, ariko kandi umuha ijambo. Ndibaza ko ivyo nagusigiye bikwiye, ndibaza yuko nzogaruka yakize. Et c'est ça l'église. Imana yarabaduhaye mwari mwarakomeretse, Imana yarabaduhaye mwari mwarababaye,
Imana yarabaduhaye ibyaha byari byabamugaje. Imana yarabaduhaye mwari mwaratandukanye n'abiwanyu. Imana yarabaduhaye mwari mugwaye ingwara. Imana yarabaduhaye mwari mwononekajwe n'ubuzima mwagiye muracamwo. Imana yarabaduhaye mwari mwarakomerekejwe n'ibikomere byo mu miryango yanyu. Imana yarabaduhaye mwari mwarakomerekejwe n'ivyo mwaciyemo n'ivyo mwabonye. Imana yarabaduhaye mwari mwahemukiwe nabo mwibaza ko babakunda bagomba kubagirira neza. Imana yarabaduhaye hari ahantu mumugaye mu ngeso zanyu. Imana yarakuduhaye wari muri depression. Imana yarakuduhaye wari warabuze ikibondo. Imana yarakuduhaye umeze nka wa muntu ajyanye hajya. Ariko kandi ndashimira Imana no musi muri kino gitondo kuko iyakumpaye yaransigiye n'ibikoresho bikomeye. Yarampaye amavuta, yarampaye ivyankenerwa, yarampaye ivyo kugabura, yarampaye ubwenge bwo kukuvura. Ingabire ziwe zikorera mu ishengero kugira ngo rifasha bizera. Bamwe yabagize kuba intumwa, abandi bagira kuba bavugishwa, abandi bagira kuba abapastori, abandi bagira kuba abavuga butumwa, abandi bagira kuba bigisha. Ivyo byose yabishize mu ishengero, ivyo byose yabishize muri cacumba kugira ngo bubake umubiri wa Kristo. Kugira ngo bubake umubiri wa Kristo, kugira ngo umuntu w'Imana akure, ubwana bumushiremwo, ntabe agitwagwa n'imifunda n'imiyaga, ariko abe umuntu ashikamye, akuze, ashobora guhaguruka nawe agakora igikorwa ciza. Reka ndakubwire, Yesu azogusanga uri kurakora, ariko si n'ivyo gusa, azogusanga warakize kuko ntibakora bagwaye. Rero bantu b'Imana, reka kwihuta gukora, ariko shira priorite yawe kuhanza gukira, kuko uzokora neza ukiza kurusha uko ukora nabi ukigwaye. Hariho urgence yo gukira, hariho urgence yo gushira amaso yawe kuri Yesu. Haleluya. Ntiwari umuze, ariko umunsi umwe waramumenye. Reka rero ntubeho nk'utamumenye, ariko reka gukonekta nawe, umushire ku kwizera kwawe, umushire ko n'ivyizigiro vyawe. Agiye gukora ibihambaye ku buzima bwawe. Igihe kirageze, haleluya, yuko Imana ihagurutse ibikorwa, Imana ihagurutse ishengero, Imana ihagurutse abakozi bayo authentique, bafise umwitwarariko ku ntama, bafise umwitwarariko kugira ngo zimererwe neza, bagomba kuzigaburira ariko batagomba kuzikuramwo ibintu. Ariko kandi n'igihe kirageze ku buzima bwawe, aho umenya besoin zawe, naho yagusanze uryamye, ukamenya yuko ukeneye gufashwa, ukavuga uti mfasha. Imana iguhezagire igihe ugiye kuba mu nzu y'Imana mu buryo bwo gushira amaso yawe kuri wa wundi atarazwe, ariko yaserutse ku bihe vy'iherezo kugira ngo akugirire neza. Haguruka dusenga Imana. Hallelujah. 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 Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Hari biturengana, hari abaturengana kuko atari bo Imana. Hallelujah. Kuko ataci Imana bikoreye. Reka dugiye gusenga ndangize nabagira gutyaga abantu b'Imana. Ishengero ry'Imana rirakeneye discernement. Ndavuze ngo abakristo barakeneye discernement. Igihe kirahagije ku buzima bwawe kubakira agakiza kawe ku mazina y'abantu n'abantu kanaka kuko ico bakoze mu buzima bwawe. Bajya twebwe turi bikoresho byo kukwereka wa wundi. Uyu mugabo igihe bamushira mu nzu y'indaro bakamusigira wa wundi, nibagaruke bajya babiri ndangiza ingo nawe ndangiza kwanza nasanze ari 11h30. Murashaka kunkomera amashi? Nahejeje kare. Ingo wewe wese we muganga ntacu. Uravyumva? Igihe uyu namusize mu maboko y'uyu, siko abantu b'Imana. None nimwiyumvira uyu yatanguye kumubarira ngo atanguye kumereka kari we important. Ngomba nije ngomba gusengera. Uyu nta devoir afise yo kubaka izina ryiwe mu mutima w'uyu muntu. Ica akwiye kwama mubwira ati hari umuntu yakunsigiye, yaratanze ikiguzi,
nta kintu na kimwe atatanze, nta na kimwe wowe ndagusavye kugira ngo ukire canke ubohoke. Wewe vyose yarabitanze, ico gihe wari uremvye ngire uramwibuka, ariko yampaye vyose kandi yaransavye ngo azogaruka ashaka gusanga umeze neza. Reka rero kungora, ugomba guca muri processus yose ya guérison. Nibikubabaza bigusaba discipline ugomba kuvyemera kuko yarakunshikirije. Nta possibilité kandi nta sinemerewe kweshuwa kuko ni utanyumvira nkeshuwa. Uravyumva? Birashoboka yuko yibaza ko je ntakoze igikwiye kuko yarampaye ivyankenegwa kugira ngo wukire. Nta justification mfise yo kutakubona ukize. Nta mpamvu ihari yo kutakubona ukize kuko he provide all things so that you can be safe. N'est-ce pas mes chers amis? Siko abantu b'Imana yarabaduhaye kugira ngo igihe azoza gutora ishengero azobasange muri abahungu n'abakobwa babushitse buzuye mpwemu bakorera Imana babohotse bakize babohose icaha n'ikintu cose ubumuga ubwo ariko bwose bushobora kuba bugize ubuzima bwawe. Ariko igihe jewe ntanguye kubabwira ko ari jewe, aho utangura kumva abakristo bamwe bamwe ngo pastor naka yatubwike bagira abafuro ngo pastor yavuze gute, aho bamanika n'amafoto y'abapastori babo kuko ya Yesu yo ni mukimanika barabagiye ko idakwiye kumanika. Reka abantu b'imange ndababwira ikintu kimwe, ibindi ko navuga ushobora kuba utari kuranyumva neza. Igihe kirageze ko muhagarika kugira adoration kuri babandi barengana. Iki ni igihe cawe cyo kubona wa wundi yahishuwe kubwanje no kubwawe kuko ni wafise ibikoresho byose byo kuzana gukira. Uyu mupastori akaba ari karihenda akereka abantu kari we gitangaza. Ndazi uravyumva utugenegene twinshi tuhaba, ariko wewe ga pastori ukihenda ugatanga kwereka uyu muntu kari we gitangaza, kari we wamugira ibintu byose. Ego waramubatirije, ego warahezagiye na mariage yiwe, sivyo? Ariko ivyo byose wakoze wabikoze mu kiguzi wasigiwe. Kandi no kugira ngo akwemere ngo umukorere ivyo bintu byose wabikoresheje autorité wa undi yagusigira. Harabayo transfert d'autorité. Si wewe wari usanzwe wikorera kandi kazi wari wifitiye hoteli ariko wacitse eglise, wari usanzwe wakira abaturiste ariko wacitse ukiza abantu, niwe yaguqualifié pour le ministère. Ariko ministère si kibanza cyo kuduza izina rya wowe ngo ucike rurangiranwa. Ego data azoguha icubahiro kuko umukorera, ariko kandi wirinde gufata trop d'importance kuko wewe responsabilité yawe niyo kuraba neza ko yakize. Ndavuze ngo iryo shengero rya Kristo. Ndavuze ngo iki nico dukeneye mu gihe cy'iherezo. Ndavuze ngo iki nico gikenewe. Hari umuntu yatanze byose ku bwanje na wewe kugira ngo tube abakize n'ababohotse. Haleluya. Nimureke uwo muntu tumurabe, nimureke uwo tumushire kwa maso. Ibisigaye by'abantu bagukoreye ndagusavye ubishire hasi gatoya, uvuga uti Imana kuri no munsi muri kino gitondo ndashize amaso yanje kuri wewe, ndasubiye kuraba kuri wewe. Niwe wampamagaye, niwe wankuye muri gwa rupfu narindimo, niwe wankuye hamwe nari narakubitiye ku irembo ryo kwa maraya, kandi wabanje kunyagiriza ibyaha byansanze muri kijya kibanza, ariko wansiza amavuta utabanje kumbaza ingene bankubise, wansiza amavuta utabanje kumbaza ivyo nariko ndakora aho hantu, wansiza amavuta utarenze kugira ngo nitwa twabujije, nitwa twagize itangazo ko atamukristo akwiye kuja hajya hantu. Imbere y'ukureprocha amakosa wabanje kunyitwararika. Washobora kuduza ibiganza byawe tugasenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze imyaka ingahe mu rushengero na vya bikomere nyene? Maze imyaka ingahe mu rushengero na kwa kutababarira nyene? Maze imyaka ingahe mu rushengero uri source ya trouble? Maze imyaka ingahe mu rushengero ari butera ingorane ahantu hose uciye? Umaze imyaka ingahe mu rushengero ari wewe hakuba inyishu ucika ikibazo? Umaze imyaka ingahe mu rushengero
ukibaye mu mutima wo kwinuba no gusipsona nk'uko wari umeze utarakizwa. Ubaye imyaka ingahe mu rushengero ugiteranya abantu nk'uko wabateranya mu ikarito utarakizwa, kandi yaramaze kugusanga hajya akagusiga amavuta. None ni igiki kitabaye? Ni igiki kitakoretse? Mbega woba warabereye bikwiye maso igikorwa ciwe? Woba waremereye wa muganga yagusiga mu maboko ko kwitwararika ngo ukire iyo muhemu yo guteranya n'iyo muhemu ibibazo? Mbega kuko utari kurakira, kuko utari kurabohoka, kuki utari kurahinduka, kuki utari kurafata umurongo mwiza? Mbega ni igiki cabuze? Mbega ni wowe waguye mu maboko atariyo? Mbega wa wundi wasigigwa? Mbega ca kibanza wasigwamwo wowe uri kuragikiriramwo? Nimba utari kuragikiriramwo, naho yo bari muri life center, nimba utari kuraharongera ibikwiye byo kugukiza, genda ahandi. Si appartenance, si fanatisme, si présence, ntuririye na twebwe n'ikintu na kimwe kiretse kuririye na twebwe par le résultat. Nimba tudashoboye kuba ico tugomba kukubera, senga muhemu yarakurongore akubwira ahandi hantu uja. Igitigiri cawe kigwira hano hantu sico kiri important kurusha ibiko birahinduka mu buzima bwawe. Hakuba mu nzu y'Imana utari kurahakirira ariko uri kurahononekarera, wapfa muyivamwo hakwitukwa kuko atacirikira kumarira. Genda urondera hari ubwatsi, genda urondera aho urisha ahandi, ariko assure-toi yuko ufise impwemu ya discernement kugira ngo ntugwe mu maboko y'abambuzi. Uri ngaha muri kino kibanza uravuga uti Imana, amavuta yawe ku buzima bwanje, hari ahantu nakomeretse, hari ahantu nababaye, hari ahantu nahemukiwe, hari ahantu ngwaye, hari ahantu nononekariye. Amavuta yawe, ndashaka amavuta yawe. Kuri uyu munsi ndashaka kuvuga ikintu kimwe gusa, ndashaka kuvuga amavuta yiyo. Wa wundi yari yamenywe, wa wundi yaserutse ku bwanje kw'iherezo ry'ibihe, ikimugira different n'abandi bose mwabonye imbere nuko afise amavuta. Haleluya. Numva no musi muri kino gitondo nshaka kuvuga ngo Imana, suka amavuta yawe kuri uyu muntu. Yesu ashimwe cyane. Uri ngaha muri kino kibanza uravuga uti ndashaka aya mavuta no musi muri kino gitondo. Nanje nakoberekeye ku nzira, ndagusavye uze ngaha dusenge. Haleluya. Wumva ari ivyawe, numva iyi message ari gwawe, uze ngaha tugiye gusenga. Haleluya. Nutaza ngaha imbere ariko ntutaha, ariko ndagomba tuze gufata umwanya wo gusenga. Igihe kirageze yuko hari ibihinduka mu buzima bwawe, hariho changement igomba gufata place mu buzima bwawe. Ni igiki cagukomerekeje, ni igiki cagusamburiye ku nzira, ni igiki cagukubaguye, ni igiki caguhemukiye, ni igiki cakuzanye mu mubabaro mu mutima, ni igiki cagutwaye ku butunzi bwawe, niyihe ngwara, n'uyuhe muntu, nikiye kintu, nirihe sanganya, nikiye kintu mu buzima bwawe gisa nicagukubaguye. Ndashaka gusengera uyu munsi. No munsi muri kino gitondo ndashaka guhamagara ayo mavuta, ndashaka guhamagara ayo mavuta. Ndagomba guhamagara wa wundi agusomoza ku mavuta kugira ngo aze agusige muri kino gitondo. Mpwemu yera ari hano hantu kugira ngo akorere ishengero ryiwe. Mpwemu yera ari hano hantu kugira ngo yitwararike uwo muntu ari kuri iyo nzira. Mpwemu yera ari hano hantu kugira ngo yitwararike uwo muntu yababariye ku nzira. Hari ivyakubabaje, hari aho waciye ukahababazwa, ubukene bushobora kukubabaza, intambara zawe zishobora kukubabaza, ukudatahurwa gushobora kukubabaza, ukubeshegwa gushobora kukubabaza, ibintu byinshi bishobora kuza bigasambura ubuzima bwawe. Ariko ndavuze ngo iki ni gitondo cawe cyo kubakwa, iki ni gitondo cawe cyo kubakwa. Hari ivyo washize kwa maso, hari aho witeze gutabagwa kwawe, ariko uko gutabagwa ntako wabonye. Ndavuze ngo uyu munsi ngo hari uwundi muntu asa n'utigeze kubona, yambaye nk'utigeze kubona, ari muri indi shusho. Haleluya. Abakera bose babayeho batubwiye about uwo muntu. Igihe Adamu na Eva bakoze icaha, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ibabagira umwagazi, ibambika urushato. Ico kimenyetso cerekana Kristo. Igihe ca Noa yabaje ubwato kugira ngo abantu ntibahone, burya bwato cari ikimenyetso ca Kristo. Abakera bose banditswe mu ijambo ry'Imana batulinka kuri Yesu wenyene, badufatanya kuri Yesu wenyene. Ancien Testament, Nouveau Testament, ibitabo byose bitwereka Yesu. Igihe ca Abrahamu Imana yavuze
ndavuze ngo uzovyara benshi, bangana n'umusenyi, bangana n'inyenyeri. Nimuraba bakijijwe bari mu isi yose, ico cari ikimenyetso ca Kristo azoza. Abrahamu ubuzima bwiwe bwabayeho buvuga Kristo. Igihe yaje gutanga umwana wiwe agira mwice, umarayika ambwira ati sigaho, ikimazi cabitswe. Abrahamu amenya mu gihe ciwe yuko hari umucunguzi azoza, hari umwana azofata ikibanza c'umwana wiwe, yidentifye n'akababaro ka data wo mw'ijuru. Igihe yagira buri umwana wiwe, igihe c'abacamanza bagaca imanza, kugira ngo bitwigishe wa mucamanza mukuru azoca imanza zo kugororoka. Igihe ca Dawidi uw'Imana ihimbarirwa afise amavuta, nawe n'igihe ciwe bahatwereka Yesu. Yesaya yavugishijwe Yesu gusa, Ezekiel avugisha Yesu gusa, abavugishwa bato bato Hoseya bavugishwa Yesu gusa. Igihe Yesu yavuka, Ana profetesa mubonye aravuga ngo isi yaririndiriye Yohana agiye gupfa abona Yesu. Toute la Bible nous parle de Jésus. Et aujourd'hui nos églises nous parlent des hommes de Dieu. Ndavuze ngo biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Umukozi w'Imana wese muhemu yarazoguhishurira ko ariko azana ubuzima bwawe kuri we, atari kajana ubuzima bwawe kuri Yesu. Naho yo basizwe gute umuvinyo, niwe yadusigiye ibikoresho byo gukira kwa, niwe yadusigiye ibikoresho byo gukira kwa, niwe yatanze ikiguzi cyo gukira kwa, niwe atatanze ifeza n'inzahabu kugira ngo mukire kandi mucika ababohotse. Haleluya. Washaka kuduza ibiganza vyawe. Ndizera muri kino gitondo ko hari amavuta ku buzima bwawe agomba gusukwa kuri izo ngoma n'ivyo bikomere vyawe. Ndizera ko hari amavuta agomba kuca muri uko kubabazwa kwawe, no muri uko gutabwa, no muri uko guhebwa kwawe. Ndavuze ngo ayo mavuta akubeko mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo amavuta y'Imana abe hano hantu muri kino gitondo ku muntu wese ari muri kino kibanza. Ndavuze Mana ngo reka ayo mavuta Mana akize ibikomere umuntu wese ari muri kino kibanza. Ndavuze Mana ngo reka ayo mavuta akize inguma zose ziri ku buzima bw'uyu mwene data. Mana hari ahantu yaguye ku nzira, hari ahantu yaguye kwibarabara ry'ibikorwa by'ubuzima bwiwe, hari ahantu yaguye ku nzira y'urugendo rwiwe, hari ahantu yababajwe, hari ahantu yatakaje, hari ahantu ameze nk'uwakomerekejwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, icagukomerekeje cose gishobora kuba gifise inkomezi, gishobora kuba cakurushije inkomezi, ariko hari amavuta muri kino gitondo ariko arasukwa ku buzima bwawe. Ndavuze ngo ayo mavuta abe ku buzima bwawe, ndavuze ngo ayo mavuta abe ku mubiri wawe, ndavuze ngo ayo mavuta abe mu bugingo bwawe, akubohore. Yaravuze ngo amavuta azocagagura iminyororo, amavuta amena ingogo. Ndavuga ngo umunyororo wose waraje mu buzima bwawe bivaye naho waciye. Ndavuze ngo reka amavuta yiwe, reka amavuta yiwe agukize, reka amavuta yiwe agukize aho wasizwe, reka amavuta yiwe agukize aho abantu batariko baragufasha, reka amavuta yiwe agukize aho abantu bariko barakurengana, reka amavuta yiwe agukize aho wabonye abantu badashoboye. Imana yakwigishije abantu yuko bafise aho bagarukira. Imana yakweretse uburemere bw'ivyo bikoreye mu bijanye n'ubwiza bwayo. Imana yakweretse ubwambure bwabo, ingene badafise amavuta yo kugusomoza kuri vya bikomere vyawe. Ariko nimba bo batabifise, wa wundi yanyegejwe, wa wundi yaseruwe kw'iherezo ry'ibihe ari ngaho kugira ngo agukize mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo kira mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo kira iyo ngwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo kira iyo ngwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo iyo ngwara ikure mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo iyo ngwara ikure mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo iyo ngwara uri kuragwana nayo ikuveko mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uko gutakaza inkomezi, ndavuga ngo iyo energy watwawe naho waciye umeze nk'uryamye ntushobora guhagarara ku maguru yawe, ndavuze ngo reka ayo mavuta mu izina rya Yesu Kristo agusiga uhagaze. Hagarara mu izina rya Yesu Kristo. Hagarara mu izina rya Yesu Kristo. Uravuga ngo byarabaye nabi. Ndavuze ngo naho byabaye nabi birasubira bibe bitoto, birasubira bibe bizima, birasubire bibe bishasha. Ararema ikintu gishasha, arashiraho ikintu gishasha ku buzima bwawe. Mushire kwa maso, yarabikoze, yaratanze ikiguzi
kugira ngo abamwizera baze babeshweho no kumwizera, kuko ari we soko ry'ukwizera kwacu, akaba n'isoko ry'ivyizigiro vyacu. Igihe kirageze kukura amaso yawe ku bantu, ariko iyi ni isaha yawe yo kureka abantu, ariko uvuga uti Mana ndakwizeye. Mana ndasengeye ishengero ryawe muri kino kibanza, ndasengeye aba bantu bari muri kino kibanza experience bahuye nayo Mana niwe ubazi kandi niwe uzi aho baciye aho baryamye wowe urahabona naho abandi baharengana. Ndavuze Mana ngo bitwararike, niwe musamariya w'imbabazi, niwe munyembabazi, niwe waserutse ufise imbabazi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka gukira kwawe kubazeko, reka kubohoka kwawe kubazeko, reka guhinduka kwawe kubabeko, reka impinduka yawe ibabeko. Mana babaye Mana imbohe z'abantu, Mana babaye abakurikira abantu muri bamwe, abandi bahemukiwe n'abantu. Ndavuze Mana ngo ubakize ivyo bikomere, ubakize ivyo bikomere, ubakize ivyo bikomere. Hari aba batwaye ivyabo, ubakize ivyo bikomere. Hari aba batwaye utwabo, ubakize aho hantu, ubakize mw'iryo hamuka, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Subiramo aya majambo nyuma mvuga uti Mwami Yesu, warasizwe kugira ngo mbohoke. Ndagushimiye muri kino gitondo, naho meze nk'uwakubiswe, naho meze nk'uwatakaje, naho biboneka ko nambuwe, naho biboneka ko ikibanza ndimwo atari cyo kibanza nari nkwiye kuba ndimo. Ndagushimira muri kino gitondo, ndagushimira muri kino gitondo yuko unsanze aho ndyamye, unsanze aho nashizwe, unsanze aho naguye. Ndagushimira Mwami wanje kutancira urubanza, ariko ndagushimira Mwami wanje yuko amavuta yawe ashizwe ku bumuga bwanje, ashizwe ku bukene bwanje, ashize ku bikomere vyanje, ashizwe ku guhahamuka, ashizwe ku gahinda ako naciyemo. Ndagushima ko amavuta yawe ariko arangiza n'izi mvune n'izi ngwara. Ndagushima ko amavuta yawe atemera ko nzazanigwa. Ndagushimira ko amavuta yawe andinda depression. Ndagushima ko amavuta yawe andinda gusara no kwihebura. Ndagushimira ko amavuta yawe andinda gutangonomoke. Hari amavuta, hari ikiguzi wararishe vyose kugira ngo mbu widegemvye. Mbohora mpwemu yera, mbohora mpwemu yera, mbohora ishavu ryose, mbohora igikomere cose, mbohora agahinda kose, mbohora ugwanko rwose, mbohora Mana yo mwijuru ingeso zose, mbohora Mana yo mwijuru ingeso zose. Izo nanduye muri ugo rugendo, izo nanduye muri ugo rugendo, imigenzo nize muri ugo rugendo, imyifato nize muri ugo rugendo. Bimbohore Mana kubakira ku bantu, bimbohore Mana gushira amaso yanje ku bantu, bimbohore Mana kwitega abantu, bimbohore Mana kuko ni wowe wenyene. Ndamenye neza yuko atawundi yancunguje ikiguzi ciyo atari wewe Mana. Urakoze mpwemu yera gukiza umutima wanje, gukiza ubugingo bwanje. Urakoze mpwemu yera kunyinjiza mu gihe gishasha, kunyinjiza mu gihe gishasha. Shishikara kunyigisha shishikara kungaburira shishikara kunkuza kugira ngo sinze nsubire kugwa hahandi. Nkomeza Mana mu ijambo ryawe, nkomeza Mana mu vya mpwemu wawe, kugira ngo sinsubire kugwa kuri ryabaraba, ariko ncika igikoresho.
haleluya. Ishengero ry'Imana tuvuge ngo amen.